Ivyo byatanguye kuva igihe cy'isaha 12 zo mu gitondo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 27 Nyakanga uno mwaka w'2024 nkuko byariko biravugwa n'abenegihugu begeranye n'uwo ndabarusha. Kaze mu nkuru imwe ukwayo kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Adodezire. Uwo mugabo ndabarusha Imana canke ndabarusha uburozi nkuko byariko biravugwa yaroze umukozi wiwe gushika yaho asara aja kurira antene hejuru. Abanyagihugu bari sinzi baje kureba akataraboneka. Reka tubanze tubumvishe amwe mu majambo yariko aravugirwa aho kuri iyo anteni aho abanyagihugu baje gushengerera. We bapfuye ibintu by'amahera yumva yamuhuriza ku mashini. Yaramufideni rero gihungu majana 8. Ejo rero yagiye kumwisuza amuha igice. Amuha igice rero baca mu byo guswana amubaza yandi mahera. Aca mubwira uti urabona kajya kanyoni iyo karya hejuru. Hajya nawe no gushirayo. Kujya mu gato no gakeye babona nyene yuriye hejuru. Kandi yuriye nyene yambaye imboka yonyene n'umupira. Niko karandi bavuga yuko ngo intandaro umuntu yitwa Masudi ngo yapfuye bavuga ko ngo yabonye ngo okay ngo nabyo yabishizemo yavuze uti gushaka kungira nkuko wagize Masudi iryo jambo acaba uwo mugabo rero batwaye akavuga ngo ushaka kumenera ibanga acamugira uko rero. Abahinga bavuga ko bitumvikana ukuntu yageze hejuru adapfuye yishwe n'umuyaga nkuba mu gihe abatekinisiye mu kuja hejuru barinda gukupa umuyaga nkuba. Igihe cy'isaha ya 3:30 abanyagihugu batanguye gutera amabuye mu rugo kwa ndabarusha uburozi. Tuvuze ndabarusha uburozi mwumva ko tuvuze ndabarusha Imana. Mu mwanya muto humvikanye inkoho aho abajejwe umutekano baciye birukana abanyagihugu bariko baratera amabuye ku nzu ya Ndabaru. Mukanya gato nkuko mubibona uwo mupfasoni wa Ndabaru ari kumwe n'abana biwe bagiye kubahungisha kugira abanyagihugu ntibabice. Saa 4 zibura iminota 5 umukuru w'igipolisi mu ntara y'Ibitoke na Buramatari na Mustanteri n'abandi bajejwe intwaro bamaze kuhishikira aho haciye haboneka agahengwe abanyagihugu bamera nk'abatuza gato. Saa 4:27 uwarozwe yari mu gasongero yaratanguye kururuka abanyagihugu bavugije impundu aho byabonekana ko bari bafise agahinda kadasanzwe kuri uwo muntu yurijwe anteni ya limitere. Nyuma gato uwo Ndabaru akiroga uwo mukozi wiwe yaciye yiruka ku ikomine gutabariza uwo mukozi wiwe. Ashikanye abapolisi abanyagihugu baciye bamutunga urutoki babwira abajejwe umutekano ko ariwe yabikoze. Byakabereye kera Ndabaru yasabye ko bokwegezayo abantu kugira amukureyo. Abanyagihugu rero babonye ariko aramanuka baciye bavuga ko Ndabaru akoze umuti. Uwo yari hejuru kuri anteni yaciye ajanwa n'igipolisi. Abanyagihugu nabo bakaba basigaye ngaho bariko barashima Imana bongera batamba igisirimba. Mu kurangiza twamenyesha ko uwo ndabarusha uburozi asanzwe azwi cyane muri ako gace mu guhekura abantu. Hari n'umuntu yitwa Masudi aherutse kwitaba Imana bivugwa ko ariwe yamugandaguye akoresheje amangetengete. Nibyo byose kugira bibe bikaba byatewe n'uwo Masudi aherutse kwitaba Imana. Mubandanye mukurikirana ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Adodezire.